tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe, hariho abantu badashoboye, hariho abantu bitwara uko bishakiye. Ivyo rero mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwirizwa kuca bikorera akazi. Abo batabishoboye akashikiriza umukuru w'igihugu, abandi babishoboye abo boba arabanebwe akamuha abandi bashaka kurangura ibikorwa uko bikwiriye. Mugero umushikiranganji wa mbere vyamugoye, umukuru w'igihugu akabona kumbure umwanya uri kuramurega kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashingamateka na nkengo z'amateka. Je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe, kuko n'ubundi umukuru w'igihugu uwagena arazana iryo zina rikemezwa canke rigahakanwa n'amashingamateka. Aha ico twiteze nuko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji we wa mbere bagenda bagasoma neza ibwirizwa shingiro uko riri, kuko ibwirizwa shingiro nta na hamwe ryugurura umuryango wikumira mu mabanga y'igihugu. Ikibereye nuko Uburundi bwubakwa n'abarundi bose. Uburundi si ubwa CNDD-FDD, nubwo abarundi twese. Inama shikiranganji ikwiye kubamwo abarundi bose babishoboye, kandi nizera yuko batari muri CNDD-FDD bo honyene.